ni gihe cy'isaha 6 ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Niyo saha nyene mu nyubakwa y'amakoraniro bita Magnifica, ni naho hagira habere ikoraniro kaminuza ry'umugambwe FNL. Aha bakaba bagira batore umukandida azitoza mu matora ku kibanza c'umukuru w'igihugu. Ni kwibarabara rija mu Rumonge hafi y'ikiraro ca Muha, haruhande y'istation igurisha ibitoro bita Mogasi. Umukuru w'umugambwe FNL Jacques BIGIRIMANA yahavuye ashika. Ibirori vyatanguye no gusenga, baca bakurikiza ko ururirimbo ruhagiza umugambwe FNL. Turakwingize kubirenza ibicumuro byacu, utwogeshe amaraso yawe y'igiciro abira ku musaraba, maze urukundo gusenga kwacu rushikahera aho mu ijuru. Tukweretse ibikorwa birasanzwe kuri uno munsi. Burundi igihugu c'abasokuruza, irukiro haguruka intahe, intahe y'amahoro mu makungu. Hakurikiye intambo zitandukanye harimwo n'ingoma. Ivyo biheze hashikirijwe umukandida azitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Tumubereke gayewe, reka kwanza tamuvuga izina, nawe so wundi ni nyene icubahiro Jacques BIGIRIMANA. Jacques BIGIRIMANA n'akamwemwe kenshi yashikirije ijambo, ariko yabanje gutera akaririmbo maze abanywanyi biwe nabo barakira. Yari umuganga, yari umuganga akora akaronda bahaye. Uyu mwana w'ubona ngaha yari mu majoro kandi ajyamanye ikaratara demobilizaho, kandi FNL yari merita. Ntimuvuge gutyo, yari merita. Urusansu rumwe muri FNL barafata ikambi, barirukana ikambi yose kiwe, kuko twarayanziganya kugira ntaguherana. Aba rero bose bari ngaho, umugambo FNL ngaha ndaje tubabwira ibintu. Banama rimwe bashitsi bahire inshuti bakunze umugambo FNL. Ibi turiko turakora ngaha si kwinezereza, kuri two kwinezereza nk'uko abantu bava mu ntara bamwe arabarimye, abandi bahangayika mu dukorwa twabo ngo bakiri ibikorwa
iyi ndwi yose tumaze kuko n'uburenzi rero bamaze igihe bitegurira ubusa twashaka dusabe nimba na leta twumva yumve ko umugambi FNL atari umugambi wo kugereranywa n'iyindi migambi ni umugambi ukomeye cyane kandi wiyemera icyo gituma FNL bose aho bari biyemera banyakubahwa banama rimwe nguko muhejeje kudutera iteka mukatwizigira ngo tubaje imbere mu matora yimirije umukuru w'igihugu ubwo mwabikoze mwavyumvire nk'uko mwabikoze igihe mwavyumvira siho nari igihe mwakorana siho nari ariko murumva ko mwabishitseko natwe rero mudukundire dushikirize komite nshasha nshingwabikorwa na komite nkuru y'umugambwe igiye kurongora umugambwe guhera itariki gushika imyaka 5 iri imbere. Komite nshingwabikorwa y'umugambwe FNL igizwe n'abantu bakurikira: umukuru w'umugambwe nawe userukirambere y'amatora n'umushinga ntahe Jacques BIGIRIMANA. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe n'umupfasoni Jeanne ni mubandi. Yavuye aha ikiganiro amenyesha amakuru aho yishuye ku bibazo bitari bike. Murakoze uko mwabikurikiranye kandi nabeho tubanje kubashimira mwebwe amenyesha amakuru kubona mwagamburutse mu kwitaba ubutumire twabarungikiye, turabashimiye cyane. Kibazo mutubagije ibyo mwumvise bihejeje kandi mweje kwibonera beje kubera ngaha nuko umugambo FNL wafaje gufata ingingo yo kuja mu matora uhereye ku matora y'umukuru w'igihugu gushika ku matora y'imitumba. Iyi ni ingingo umugambo yaje gufata, insiguro yayo nuko umugambwe witeguriye gutwara igihugu cy'u Burundi. Mbega nimwatorwa nk'umwogizirwa n'iki muzo kuri abarundi? Ivyo abarundi mukeneye natwe turabarundi nivyo dukeneye. Ivyo mwipfuza nivyo twipfuza. Ivyo mwipfuza murazi ko ari byinshi, ivyo abene gihugu bifuza ni byinshi. Dukoranye na mwebwe, dufashanije na mwebwe, tuzokora twisunze ivyo abanyagihugu bipfuza. Ubu nitwoshobora kubivuga ngo tubimare ko murazi ko ari byinshi. Umugambi FNL uraciye muri hose. Uyu munsi muzoja mu matora muri hamwe muze urunani. Mbega muzoja mu matora nk'abigenga cyane muzoja mu matora muri kumwe n'abandi. Abigenga ntibabacishwa umugambi. Ubu twitwa umugambi murakoze. Twebwe rero umugambi FNL murumvise ibyo yeye kuvuga ibitavugiwe ngaho muri kaminuza y'umugambwe, sinibaza yuko bifise ikibanza mu mugambwe. Ivyo batemeje ngaha ntibirimwo. Kuvuga ko rero umugambi FNL uzogenda mu matora nk'umugambwe wiyemera. Ariko mwumvise mu itangazo ryasozereye ibi bikorwa twavuze yuko abo tuzoba dusanga ivyiyumviro, abo tuzoba dufise imigambi imwe yo guteza imbere igihugu, yaba imigambwe canke abatari mu migambwe, babona ko dushobora gusangira urugendo, nukuri twabugurura imiryango mwavyumvise, twanabahamagaye. Rero hakagira uwipfuza yaba umugambwe cyangwa wewe cyangwa uwundi avuga ati jewe nshaka ko tujyana mu matora, uyu munsi nyine agenda bitubwiye. Mwabonye ko n'imigambi ikiri ngaho, muce muyibaza. Umugambo wemera kujya hamwe natwe, twe turawemera nta kibazo. Igikuru nuko tuba tubona kuma ibintu
kandi tukaba twifuriza kimwe abenegihugu kuko icyabanegurwa dusaba nicyo twifuza kuzoshira imbere. uciye ku masonga imigambi y'abanyagihugu imwe bita projet de société uzoshira imbere igihe mwotorwa n'iyanyu. Uyu munsi ntiragera gutangazwa, umwanya uracariho, tuzobibatangariza igihe nicagera. nk'igihe cy'isaha 8 ibirori byari biheze abatumire baca batangura gutaha.